arafata izindi gahunda avuge ko namugaye hanyuma mbe mpomvye za nzoga agira ngo rireze uyo munsi nca niyumvamwo ko no mwitaba naratoye telefone shira ku gutwi ndibagira ko yuko kuvuga buke buke bitashobokera naritavye nzi ngo mvuze buke buke ndavuga ati ngeze kuri rimyere ndi ku moto ndagushikiriye kugira ngo agire ivyizige muri ko ndamushikiriye nanje navuze gose navuze buke buke mbona abantu bari imbere mu mbavu bose bandavye batwenga vy'ukuri nanje ndumva ko marama imbere y'Imana ndiba ko naciye sohoka mvuga ati vy'ukuri sinzosubira gusenga n'Imana yontwenga birangaragaje ko no mu buzima bwo hanze sanzwe mbesha gusenga si vyawe yego vraiment niho naherukiye gusenga nkaduka n'izo nzoga ku buryo mboregwa uko kuberwa kwanje sinatemba ariko nagira umutima urenze w'ubujuju nibuka ko haza nk'umukiriya akanwa inzoga ya mbere ya kabiri nkamwongera y'ubuntu ya gatatu muri make ukuberwa kwiwanje naca mvuga ngo mwese babahe niko bakunze kubivuga mu mvugo yihuta niyo tarike nahombeye ko ndugara burundu mu mwaka umwe nari impomvye vyose n'amakarato ndayasubiza ku isoko ndayagurisha ari inzoga ya mbere mu gihe mbona izindi zesha nke ndiko ndihuta sinayisoma kabiri ndashira ku munwa rimwe nabampejeje kandi wa muntu yarashaka kumpa umuti shobora kwifashisha mu kunwa hama nkaheba za nzoga ndabaramukije mwese mukurikiranye televiziyo yacu ariyo yanyu ubugingo busagutse TV jewe ndemesheje kino kiganiro ni Hervé Joel Irakoze ni muri ca kiganiro canyu My Testimony nizera neza ko ari kiganiro kibafasha cyane kibatera intege mu buzima rukristo murimwo kandi nizera neza ko n'abatarakizwa canke n'abandi kumbure bari mu bibazo bitandukanye izi ntaye zica kuri no televiziyo yanyu zizoza zirabafasha cyane twibutsa abataragira subscribe muyigire comment like na share kugira ngo ibiganiro byose tuzaturacisha ko muze murabibona ayo muri no mwanya tugiye kwakira umutumire wacu ahagiye kutuganiriza akatubwira ivyo umwami Yesu yakoreye ubuzima bwiwe twizera neza ko uza gufashwa nino ntahe ya mwene data ugumane natwe imbere yuko atwiganira ukuntu yahuye n'umwami Yesu reka abanze atwidondore atubwire uwariwe turaguhaye kaze kuri televiziyo yacu shalom murakoze kumpikaze hano kuri ubugingo busagutse TV ku mazina yanje nitwa Irakoze Edouard ndi umuntu navutse nk'abandi ndi umwe mu muryango w'abana 8 nkaba ndi umwana agira 6 uyu munsi nkaba nagiriwe ibakwe ryo kuba hano kuri ubugingo busagutse TV yacu murakoze turaguhaye kazi rero Edouard kandi muri televiziyo yacu turizera neza ko nibakwe natwe twagiriwe kukuronka nk'umutumire muri kino kiganiro turakwakiriye wisange nk'iwanyu kandi turazi neza ko hari Imana yakoreye ubuzima bwawe rero turagiye gutangura ikiganiro cacu reka ubwire abadukurikiranye ubashingire intahe ubabwire ukuntu wahuye n'umwami Yesu muri makeya ntarahura n'umwami Yesu nari ndi umuntu arangwa no kunwa inzoga nyinshi umuntu adasenga umuntu yagendera mu kutamenya umuntu ibyo yakora byose nibaza ko atavyahimbaramwe Imana vyari birimwo ariko uyu munsi nkaba afise ubundi buzima bushasha kuvaho muri n'umwami Yesu Imana iguhezagire batubwiye ko ufise ubuzima bushasha mbega Edouard ushobora kutubwira ubuzima bwa kera Edouard wa kera yari muntu ki tubwire ku buzima bwanje nciye ko gatoya novuga ko ntarahura n'umwami Yesu caye kuva nkiri muto ndi umuntu yakuriye muri ya miryango ya ruguru nakuze ntari mu muryango w'abakizwa ariko nakuze ndi mu muryango tubona imisi yose ko amaduhishije icyo novuga inzoga niho haho novuga natanguriye kunywa inzoga nkiri umwana mutoya ariko uko nakura nagiye ndabundi muntu yaguka mu kunwa izo nzoga ku buryo ngera ku rugero rwo kunwa nka Amstel 18 mfise nk'imyaka 20 ariko kandi uko twagenda turakura niko twaba twaguka ku buryo yaho twakuze turi abantu ba ruguru
turondera amahera mu buryo bwinshi tukiri abana tudandaza nk'ibiyoba tugira iki amahera yose ariko kubera ko twafungura muhira atakindi cyari kiya kosoma twayakoresha mu kwifashisha mu kunwa izo nzoga nyene nibuka ko noba natanga ko ikere niguriye ku myaka 10 canke 12 uratubwiye ko watanguye kunwa inzoga ufise imyaka 10-12 none mbega muhira naco byari bibabwiye kubona bashobora guha umwana akiri muto inzoga naco byari bibabwiye byari ibintu bisanzwe babifata gute kubera ko yuko twanwa zike tutagera ku rugero rwo kuboregwa ngo twonone nk'ibintu ntaco byari bibabwiye kuko uri mu muryango udakijijwe ko n'umwana akivuka numvise umengo baramuramiza inzoga niho haho novuga ngo nakuze buke baduha zike ariko baratugerera bobo ariko ubwacu inyuma yo kutugerera twagerageza rwose basatiye mu kuronka izindi turenza kuzo batugereye niho haho twakuranye dufise ko amafaranga turonka ari kunwesha inzoga ko turafungura nta kibazo na kimwe gutyo birakura birageraho yaho tuva ku rugero rw'amashure turaza ibujumbura harageraho tugera ko tukirondera natwe amafaranga ariko kandi amafaranga twarondera kandi novuga ko atakindi cyayakosoma nta muryango twari dufise ayo twaronka yose kwari kuyakosoma mu kunwa izo nzoga twifashisha nta kindi kibazo cyagitse cy'amafaranga twagumanye wa mutima twahereyeho kuva tukiri bato kuguma tushaka kunwa inzoga nta bibazo byinshi ngiye kukubaza ariko ngomba ufate uno mwanya kugira ngo utubwire mu madetaye ubuzima wari ubayemo muri ico gihe ntatevye novuga ko ubuzima nari mbayemwo novuga ko bwari bwiza kuko bwari ubwico gihe nyene nabona ko yuko kunwa izo nzoga ari ikintu ciza cyane ku buzima bwanje nta novuga ko atawundi munezero nabona wundi uretse uko kwifashisha izo nzoga kuko uburyo bwose twashobora kuba turiko turarondera turakora tukatondera amafaranga ayo mafaranga nta kindi cyayakosoma atarukanwesha izo nzoga novuga ko nkiva ruguru nkashika Bujumbura ntivyari vyoroshe naramanutse ndashikira ku muvukanyi novuga ko nahamaze igihe gito ku muvukanyi maze ndonka akazi kiwanje nkora kandi nakorera amafaranga by'ukuri novuga ko yarafadika bihuranye n'ubuzima nari ndimwo ariko kandi ayo mahera kubera ko atabwenge bundi nari fise novuga ko nari mbuze ubwenge bw'Imana bwo kuyabamwo ayo nabona yose akamaro kayo kari kunwesha izo nzoga niko kuduga mu nyuma maze kuyabona ndaheba vya biyeri ndaheba za nzoga za ruguru nandurukira kunwa Amstel ko nabona kumengo niwo munezero wundi w'abantu bakomeye muri ako kanya hari ubwenge ubudafise kuko ububona yuko ubwawe bukwiye muri uwo mwanya niko guhindura nkaja nifashisha kunwa Amstel buke uko nanwa niko natera naguka kugera yaho ngera ku rugezo yuko shoboye kura ntanyo y'inzoga ngira ikibazo swate sindonka itiro ndengeje ko nkagira iminsi 2 iminsi 3 nkagwara ndibuka ko ntarakizwa ndibuka ko nitse nkorera umuntu uyo muntu yari umunyamahanga yabo Murundi sinzi uyu munsi mba ndi mu gasho niwe nakorera mu rudandazwa ivyo nadandaza sinahari umushahara mpembwa ariko ubwanje jewe narabona ko amafaranga ari imbere yanje ndiyakoye icyo ngombye kuko nta uri karankontrola wayafata nkayawe nayafata nkayanje muri uwo mwanya narabigizemo ubwenge buke ariko ndiko ndabigaye uwo munsi ariko muri ico gihe nabona ko ari ubwenge bwiza kandi buhagije kuko muri ico gihe maze kunwa izo nzoga nta wundi muntu nabona imbere yanje yo dasumba narabona by'ukuri ko ndi umuntu ahambaye nta muntu here kuza mpanura ahubwo kugira ngo tubane neza ubaza wifadikanya nanje mu kunwa bibaye nango mukambwira ati wabaye boss ukabimbya amajambo nkayo maze nkisopa nanje nkagura vy'ukuri nabona yuko ubwo buzima ari bwo buryoshe narakuze ndakora novuga ko tugize controle twarasanga rimwe vyahomvye ariko kubera ko ari je nirangurira nagira nte naramuhenda novuga ngo nariba kuko kubesha byari bicanze no kumwiba ko naramuhombeje ariko we ntiyamenya na kimwe twarabanye aratinda aramenya ko mbayeho muri ubwo buzima bwo kunwa izo nzoga mu nyuma twaravanye tumaze kuvana ntivyoroshe naragiye ndagira urudandazwa rw'iwanje maze kugira urudandazwa rw'iwanje nashinze akabare
naragashinze hari 2019 hari 2019 aho ntiwari ugikorera kuri uwo muntu nari ndamuvuyeho kubera yari yamaze kubona ko ndwa inzoga nyinshi kandi nasigaye ntakaza umwanya gose zarasumbije ubwenge ku buryo umwanya wo gukorana n'urutisha n'umwanya wo kujya kunwa izo nzoga niko kubona ko akazi ndagakora nabi turavana tumaze kuvana yagiye kugira udanazwa rw'iwanje novuga ko kara kabare maze kugira ko kabare kubera nagumanye wa mutima wagutse wo kwakira za nzoga nakomeje kuba muri ivyo bihe hoho vyagiye ku yindi ntambwe kuko nabona ko ata muntu kandi azonkontrola ahandi ho naragiye nakoba na gatuya ko kumbure bazonkontrola nkazanga nahombye nkaja mu gajo ariko maze kuba mu vyanje navuga ati ni vyanje nyene koko nararangura nkabona ko ibintu bipanze neza ariko kandi sinzi nk'abantu banyunzoga banya kuvyumva n'ingoga mpegeje kurangwa hari ikintu twita ngo amostel zishasha narabanza nkazirobanura dodose nkazishira quelque part nkavuga ati izi nizi wanje mpegeje kurangwa sinarindira ngo abakiriya baze sinaraba ngo kwikaziya imwe nungukamwo inzoga imwe ubwo bwenge ntabwo nari ifise maze kwatsa iya mbere iya kabiri ubwenge bwari ikoma ariko nange nabushimuko nyene nkadukanwa izo nzoga ku buryo mboregwa uko kuberwa kwanje sinatemba ariko nagira umutima urenze w'ubujuju nibuka ko haza nk'umukiriya akanwa inzoga ya mbere ya kabiri nkamwongera y'ubuntu ya gatatu muri make ukuberwa kwiwanje naca mvuga ngo mwese babahe niko bakunze kubivuga mu mvugo yihuta mwese babahe na harabona hazi harabonzi harabakiriya harabatarabakiriya ariko kandi kubera aribwo bwenge nari ifise je navyakira nk'umuntu abarenze ariko simenye kari ubujuju wari boss nari boss vyarabaye uko ndibuka ko uwo mwaka itarike natanguriye ko niyo tarike nahombeye ko ndugara burundu mu mwaka umwe nari impomvye vyose n'amakarato ndayasubiza ku isoko ndayagurisha n'ibintu biteye ubwoba cyane tukiri ngaho gatoyi Edouard watubwiye ko hari umuntu wari usanzwe ukorera ibijyanye n'urudandazo ariko ikintu ngomba ubwire abadukurikiranye mbega kugira wiyumvire kugira kabare niye inspiration canke iciyumviro cyo kugira ngo ugire business yakabare byari bivuye kuki mbega ubwo ntitwava tuvuga ko ari kubera wakunda inzoga ukavuga ati reka kumbure nanje nzoze ndishorera be byo ico ciyumviro cyo cyavuye he ico ciyumviro cyo kugira kabare bivanye ibyo nemvuye mu kudandaza karaka alimentation nagiye kugira kabare kubera ko yuko nari ngiye mu bintu nkunda binyorohereza ibintu bitanga umwanya kuko urana kakabare bugura amasaha y'umugoroba ubu ufise umwanya munini wo kwidegemvya ariko simenye ko uwo mwanya wo kwidegemvya ariko ndarondera ari wo mwanya wo kwibigwamo kandi uwo mwanya niwo nafashe nuvuga ko nafatiye ko mu nyuma ngira ko kabare nzi yuko ngiye mu bintu byoroshe ngiye kwisanzura ngiye mu vyanje ataho controller umuvuko w'amahuzo y'amafaranga niko ro gushima kugira kabare ariko wa mwanya nari nihaye ko nzubafise umwanya wo kwidegemvya ava ko ndandaza niwo mwanya nagiye kwibigwamwo ndawuhomberamwo kuko uwo mwanya wose naba nicaye ndiko nwizo nzoga wagize ico ciyumviro uvuga ngo niho uzoronka kumbure uwo mwanya none uwo mwanya wo kumurango wose waba uri gukora iki waba uri mu bike ego nivyo ku mugoroba urumva wari umwanya w'akazi watangwe business yo kugira kabare mbega uwo mwanya wundi wose waba uri gukora iki waba uri mu bike uwo mwanya nako ndavuga ko nahombeyemwo uko kuwuhomberamwo wari umwanya wo kwidegemvya uwo mwanya wo kwidegemvyamwo niwo mwanya nakiramwo novuga iki abagenzi novuga iki niwo mwanya nari fisanje wo kunwa bakaryo keza atabakiriya bastressa ayo masaha y'igitondo nkakira abagenzi ndibuka ko yuko uje kundabura umugenzi n'uyu munsi beshi baracambwira ati Imana ishimwe ko wakijijwe ndibuka ko yuko atawundi muntu arafata neza nka wewe nashobora kwakira umugenzi nkamwakira nkavuga ati ndakuzimana iki ufata iki yarambwira nyambara ikiyeri nyambara ya mosteri sinamugerera sinarimeze nka babandi ngo ndakuzimane agacupa kamwe canke ni tubiri kobera uje kumushitsi ariko ubwanje navuga ati tori kazi haje ushoboye ushiye maguru yawe izikuna ni usubize dushoboye unwe hama utahe waje kuramutsa boss nibwo bwenge nari ifise bwo kwibona kubera ko
vy'ukuri nabona ko ndi boss nyene ndi mu bantu novuga ndabasumbya amahera ariko kandi ni bwa bwibone twama turiko turumva uyu munsi Imana ihonya ubwo bwibone rero uyu munsi bwaravuyeho ndi caremwe gisha sinibaza ko yuko ubwo buzima buzosubira kandi none je mugabo hari ikindi kiya uwo mwanya umva waba ari umwanya wo kwakira abantu umva umwanya utari kurakora waba uri kubita icupa none hagera umwanya w'akazi naho umeze gute wari ufise abakozi bagukorera canke niwe wavyikora vyagenda gute wiriwe mu nzoga mu gitondo wavyukiye mu nzoga kubera ari wa mwanya ngira ufise wo kwidegemvya hama ku mugoroba ugacuca ku kazi ivyo bintu wabifatanya gute niwe wa mwanya nahomberamwo uretse ko yuko nari ifise uwufasha byari bisanzwe yafasha gake gake ariko uwo mwanya w'igitondo n'abananyoye umwanya w'umugoroba narakira abantu kandi by'ukuri uri kurandaba urabona ko ndiko ndakira abantu neza cyane ku rugezo rushimishije ku buryo novuga nari ifise n'abakiriya benshi aho nubwo nahavuye n'ubu ngira ngo baracavuga ati duhurire kwa Edouard narahanditse izina mugabo sinaryanditse mu bintu by'ingirakamaro novuga ko ari ubupfu bwabintera byari by'ico gihe nyene kandi byari binyoheye by'ukuri kuko ubwo iryo zina ndikishijeho sirindi mwaza naborewe sinzi inkomezi nari ifise iyo zava ariko satani arakora ikibi cyane ukuborerwa kwiwanje sinatemba ariko natakaza ubwenge novuga ko bashobora kuzukanwa zibiri nkaguha zitatu ufise ya zibiri nibwo bwabufu bwo kuvuga mwese babahe nkumva no shimira abakiriya banje bose mu kubatambaza ndabaha izo nzoga ziri ngaho sinibaze ko ndoza kurangura kandi bazonyaka amafaranga ubwo bwenge nibwo nari imbuzi nka kurya umuntu adandaza itomati acavuga ati reka ndakongerera umwe none izo zo kongera warazishira ku ruhande canke wakora muri ya nyungu nyene wunguka gute ho nibwo bwa bwenge bukiye nari ifise kubera ko nari umufuko amafaranga yaguma yuzuye sinabona niko ndahomba nagiye kwibona bigeze ku rugero rwo hasi cyane cyane gose nta muntu yankontrola nari control Mana yakugiriye neza kweri wavuye mbari cyane none warugeze rero ahantu utubwira ko ukuntu vyabandanije Edouard amaze guhomba vyaciye bigenda gute waciye ubandanya ubaho gute maze guhomba ntibyari byoroshe kuko imitima yari ibiri squate nahombye egare ko ncandugaho gatumba simuhira ngire nta hindi Bujumbura siki ariko kandi nkaba mfise n'undi mutima w'ubwoba eske genda duga mvuge ngo nahombye sinibwe ntaki eske nzosigura iki imbere y'abavyeyi imbere y'abantu babona Edouard yaduze nari ifise uwo mutima wo kwibaza ibigiye gukwirikira niko kwaho maze kubona ko nahombye sigaje amahera makeyi naripfuje ko noya bamwe ibujumbura ariko kandi nkabona ko yuko bidashobora ko subira kudandaza kuko nubwo nashobora kudandaza mu mahera makeya sigaje makeyi ndarangwe kazi ya zitanu imwe umva yabari yiwanje kandi ko atanyungu yabiri mu iyo kazi ya muri zitanu ndanguye ndabona ko ari bwa buhombe nyene ndi umuntu nubwo najya muri izo ngeso nakuze niga ivyuma ico gihe nafashe decision ko noca nja kuriha imbuga nkamandanya ubuzima bw'ini Bujumbura ndiko ndanyonga imoto kuko ndayizi cyane nari fise abagenzi beshi bakorera muri uwo mwuga ndababaza barambwira uko bikorwa ncanumva ko ntakidoze ngiye kuba muri ubwo buzima waciye ugura moto uvuye muri business y'akabare urabonye ko ivy'akabare vyanse kandi urumva ko nawe wamye uri umuntu wirondeza numva novuga ku myaka yawe ntiwari woroshe wari uzi kurondera kandi urumva utanguye ku ufise business uri kurakora utanguje ku myaka yiwawe none iyo moto yari gwawe akabare kahombye ariko nawe vraiment wumva iyo moto yova he nagiye kunyongeza abandi nkatanga versement mu bandi okay komeza rero tubwire ukuntu vyavuye bigenda gute urashitse mu vy'amamoto vyo wabibayemo gute komeza utubwire umwanya ni gwawe maze gushika mu vy'amamoto ntibiba vyoroshe mu kazi kose ukiri mushasha ntibiba vyoroshe naragiyeyo ndanyonga amamoto ariko kandi
wa mutima wagutse novuga ko yanyota muri jewe yakomeje kuba yindi nyene ndetse yakomeje kwiyongera ndiko ndanyonga imoto ntivyari vyoroshe narashobora kuronka versement ni bon ariko hari n'igihe kandi nashobora gusanga narose iyo versement nyene gusa ariko kubera afise bwa bwoba bw'inyuma yo guhomba yuko nzoduga nagereza ryo bwose ndi ha versement nkapfuma nifashisha mu y'igitoro nkanwa gikiasi nuzuze ayandi nkayifashisha mu kunwa za nzoga kugira ngo simbure inzoga shira ku munwa nakubwiye ko ndaye ntanywe sinasinzira ndibuka ko bimaze kubuko 2021 naragomvye kuziheba ndabitewe nuko mbona umutima wanje wamana ibibazo nashobora kunywa inzoga nanyoye Amstel 10 naduze 18 abandi baravuga ngo iyo umuntu aborewe aranwa kugira ngo aboregwe yibagire ibibazo ama stress ariko jewe ko nazinwa niko stress ziyongera kuko nagumana umutima buzima bwejo nari namaze kubona ko ubuzima bwanje bugiye kuba ubuzima bw'ico kirere c'inzoga ku buryo nifashisha abagenzi twasangira ndababwira ati mbega mwebwe ko munwa inzoga imwe zibiri nkabona muraborewe canke murahimvye muratashe nanje ntibishobokere sintembe bigende gute mufashije iki muri abagenzi turasangira muri inshuti none je mufashije iki abo bagenzi ijambo banyishuye niryo ryatumye ngomba kwifatira ingingo je nyene ubwanje yo kuziheba barambwira ngo wewe turavye inzoga unwa tukabona ubwenge imyaka ufise ivyo bintu birarengeye cyane yuko wewe hari umuntu yo bitaba takwiboneye ni gute ushobora kunwa inzoga 18 ufise imyaka 20 izo nkome zisizi wawe petetre ko hari ibintu bashobora kuba barageze mu miryango yanyu by'abaruguru bakera bagira ngo hari igihe bavuga ngo basokuru ngo bageze imigwa go kunywa inzoga buha mu buzima bw'uwo muryango bukarangira babaye abantu banywa inzoga uko nyene ya karande bya karande petetre rero ko namwe mushobora kuba mufise ubwo buzima cyangwa umana umutima uhagaze wo kugira ubwoba ariko nkavuga ati none basi barabigize ntitwoboregwa tugatemba barambwira ati wewe ivyo wiyumvira kuri twebwe wese ivyo bikubako wewe uranwa urabuntu boregwa ugumana bwa bwenge bwawe nyene bwo kunwa ariko ntutemba ariko kandi utazi wewe ntaho ushobora gutemba uja usanzwe uri hasi niyo mpamvu nubwo wonwa gute woborega uburyo bwose bwo gutakaza ubwenge ariko nshobora gushika hasi ngo utembe wewe usanzwe uri hasi babagenzi bawe abo bari babagenzi banje ndumva ko yuko banteye inzigo kumbe nubwo ari abagenzi s'abagenzi beza n'abagenzi usangira ariko basanzwe banegura ko ndi mugufi baraguhema barampema cyanumva ngiye mu kindi kibanza cyo kuvana n'ivyo bintu ndifatira ingingo hari 2021 ndavyibuka ndavuga ati jewe inzoga ubwanje ndazihevye ndibuka ko nahevye umunsi wa mbere umunsi ugira kabiri rahera ariko ku munsi ugira gatatu biranka vyasa ariko nafashe ingingo nkomeza kwidadira niko guca mbura apeti mwijoro gufungura numva umutwe uramenetse bukeye ndagenda kwa muganga eske no banagwaye barapima barabura ingwara nimwe aho novuga ko bwari bwo bwa mbere ngiye kwa muganga ku buzima bwanje bamaze kubura ingwara naravuze ati muganga ndavye ivyo abandi bafata petetre ko je ngwaye malaria kuko ndashusha umutwe nta peti fise nanje nari umuntu asanzwe nkunda ibinini nibwo guca niyumvira ko nogura kinine paracetamol ndabigura ndabifata vyose ndabiheza ariko nta mpinduka nimwe yigeze iba maze kubona ndi muri ubwo buzima ndavuga ati ari gupfa ngomba mfe ingingo nifatiye n'ubundi aya mafaranga afize mu mufuko naco nzoba ndayasigiye reka rero yahure ngende ngiye mfe mfuye nta bundi buzima n'ubundi mbona vyasi naciye nakira naguze Amstel 4 zose ndazugururira rimwe kuko ukuntu ari sanzwe nwa bya biteye n'ubwoba nta nzoga ari inzoga ya mbere mu gihe mbona izindi zaje nke ndiko ndihuta sinayisoma kabiri nashira ku munwa rimwe nabampejeje ya kabiri ya gatatu ya kane mbona kuryama niko kuryama niteguriye ko buca ivyanje vyaheze ariko numvise inkomezi zidasanzwe mu ijoro ndyamye ndavyuka kuraba isaha mbona umengo bwakenje mu vyakazi sanga ni saa 10 y'ijoro
ndavuga ati none izi ngufu nzananye zivuye he ko nari ngwaye bigenze gute mvyuka na apetite zidasanzwe niho guca mvuga ati kumbe icambere nzitizi kwa rukubura inzoga abagenzi ndabibabwira barambwira ati wewe nimwe nakubwira tekereza ube mu bwo buzima nta bundi buhinga basokuru banyu bagihari mu babaze ndumva ndiyase ku buryo nagiye mu buzima bw'uko nubwo ibyo nokora byose ndaza nza kata ubuzima bw'iterambere fise ari kuba mu ico kirere cyo kunywa izo nzoga ibaze nakoreye amafaranga narose 50,000 mugabo je ndayenda yamaze ariko uwundi aronka 50,000 ku kwezi mu mufuko unamusatse uramusangana 100 mu mufuko eske none jewe ubuzima nibwo guca mbaho novuga gute sinzi ngene bivuga numva wari ukiri mu motari nyene wari ugitwara imoto nanyonga imoto ubwo nanyonga kose nanyonga afise bwa buzima nyene versema warayitanga kubera wa mutima wo kuduga ruguru waguma usatiye ibintu byo gusubirayo wapi nibi sinashobora nafuma ngurana amahera y'igitoro sinashobora kuri gutanga versema ariko kandi sinabura inzoga novuga iyo myaka nabayeho nta musi numwe no vana rasivye kunywa inzoga kiretse uvyishakiye navyo nyengera ntivyakunda amafaranga hari mu mufuko adahe narakopesha maze gufata iyo ngingo bika inyuma y'ukwanka abagenzi bambwiye ndumva ndiyase mbaye mu mutima w'ubwoba ntaco nzoba narakomeje kuba bwo muri ubwo buzima bijya dusoma ku marezo societe hari ibintu bapiblia ngo hari imiti ngo ikiza ngo itabi ngo iki niko guca mbona umuti bapiblie ngo hari umuti ngo gwangu 100 ngo uwo muti ngo unyoye ngo nyamba ufise nkwazo ngo cyo kunwa ngo inzoga ngo yipfuje kuzeba vyarase ngo uyo muti ngo cyo birangiza ndumva umengo ivyo bintu bavuze nanje no bikora ko kubera ikibazo fise kirasa n'ivyo niko guca ntora contact y'uwo muntu ndamwandikira turavugana turahana gahunda y'ukuntu tuzobonana nkatora uyo muti ndibuka gahunda twahanye iyo gahunda twahanye muri ico gihe kubera ko n'amafaranga ivyo ntaco shaka ndabifata ubwo nyene vyarabanje biracamwo umwanya muremure ariko tubiganirako 2022 ndasubira ndifatira ya ngingo kandi hoho n'ikimotare aho ne nakivuyemo nari namaze kubona ko naho nyene atabuzima ndimwo niwunguka amahera waca mu kimotare yoba yari make nta nyungu wabibonamo kuko arabo duhora tubona canke twumva ugasanga n'umutaximan canke n'umumotari bigatangura akorera abandi hama mu nyuma agashika ahantu yikorera agashika ahantu yigurira imoto yiwe novuga amafaranga yose wayahereza mu nzoga kuko watubwiye ko vyashika ukanagurana none vyagenda gute maze kuva muri ico kimotare warashobora kwibukaho kuziganya mu kimotare novuga ko amafaranga novuga ko ariyo ku bantu bafise ubwenge mu kimotare amafaranga urayaronka ariko kandi ikimotare n'akazi karuhisha nakazi udashobora gukora nk'indwi yose utaruhutse nakazi rero nyimba uwo bararekipeye basuka bika nayo make nyamba ari 5 ku munsi nyimba warekipeye egare ko birirwa muhira ayo mafaranga urayakosoma mu gihe ufise ubwenge buke ninje mu detail yabo baguri zabo ntivyo bivamwo vuba baba baciye mu bintu bidasanzwe byo novuga gute kwiniga nanje ubuzima bw'iwanje sinashaka ko buja mu ivyo oya ukaducishiriza ko gato yikumbure hari uwo kofasha kumbure kuko wewe mushobora kwa mwarakoranye byagenda gute kugira ngo bashoye gushika ahantu bagura imoto zabo kumbure nawe akishobora kuba ari cigwa wize ukavuga ati nanje kumbure iyo nkora nkabajya nanje naye kuba afise gwanje ushobora kuducishiza akanya gatoya hama kitubandanye navuga ko muri ubwo buzima kugira ngo ushobore kubona imoto yawe canke iyo modoka ya nyamba ari vyo ukora butagisime canke ikimotare navuga ko nimba dufate ufise imoto ya mitambo niko tuvyita ujya mu boss yakwize yaguha imoto nyonga udozura ama versement cyangwa ushire kuri konte ni bon ushobora kugira umu boss mugakorana mwizeranye mu nyuma akakugurira nk'imoto shasha akakubwira ati iyi moto
uzoyikorera ikiringo c'imyaka iyi akakubwira nk'ibiri canke itatu uriha versement y'amafaranga naya ku munsi ipfuye utambaza byose wimenya niwe yagushingira igiciro yego hama nawe ukumva yuko nyambaye amafaranga ubona uyaronka ku munsi canke wona yagurana ukaronka nyene ubinyarutsa kabara akazi kawe we yaraguho umwe ati ndakeneye mu myaka iyi uzompaye amafaranga aya naya imoti ipfuye urimenya byose pièce iheze urimenya nyimba yaguhaye imyaka ibiri akakubwira ati nkeneye ndayikeneye miliyoni 5 ukazikwiza mu mwaka umwe ni sawa gose ariko rero umva mu ico gihe ni gihe wewe ubwawe ufise ubwenge ukoresha udatwagwa n'inzoga uri wa muntu unwa inzoga imwe zibiri ukabura himbye nyota iraheze canke uraborewe biroroshe cyane gushika kwiyo hangiro uri wa muntu mu gufungura winiga novuga ugira uja mu restaurant iba yabaye canke utari wa muntu ukunda ibiharawe nk'abandi atabwibona ufise muri wewe ico gihe uriniga ku buryo n'impuzu bikugora kuyigura ni giharuro hama y'amafaranga ujya kwije imotegeze ikakubera gwawe bwego niyo nzira beshi bacamwo kugira ngo bashike kwiyo hangiro ryo kubona imoto yabo ariko nandi ibintu byari gukunda nyimba naciye 50000 par jour nashobora gukura mu iyo versement ntanga nkakuramwe ibitoro nwesha iyo moto nakosomye ariko yasigaye yose zamuse ni nyinshi cyane maze kumwe umwe ya mbere ya kabije ntivyakunda ko ngenda napanze ngo ngiye kumwa zibiri gusa kiretse umufuko ufise amafaranga izo zibiri gusa mugani bafise 50000 ku mufuko aho naba mbona mu nyambari ya mu 6 nyambari nyama yumba 70 ngahe ni bon ndaye mpaze inda yanjira nezerewe nta bundi bwenge bweje office nta bundi uzaba kazani ipfuza nubwo bw'uyo munsi novuga ko rero muri ico gihe nabuze ubwo bwenge novuga ngo nari guhabwa n'Imana mu gihe nari kuba nkijijwe niko rero napfuye okay. Reka tubandanye rero aho twari tugeze muga imbere yuko tubandanye none Edouard turumva ko watanguye ubwo buzima bwo kunywa inzoga canke ndetse no gusesagura kuko urumva ntitukiri ku kintu c'inzoga gusa urumva harimo n'ikintu cyo kuronka novuga amahirwe yo kuronka amafaranga mugabo bikakunanira kuyajera canke no kumenya ukuntu ushobora kuyakoresha kandi iki kintu ni ikintu gikomeye cyane novuga kiboshe benshi cyangwa kituma benshi badatera imbere kubera ko amafaranga nivyo arashikira mu ntoki mu ugasanga ibiyatwara ni vyinshi ariko none muri ico gihe ga Edouard ko watanguye kunywa inzoga ukiri muto nta muntu wari ufise ashobora kuguhanura kumbure ni mu bagenzi kumbure ni muri famille mbega muri famille hoho nibakurikirana bakavuga ati wa muhungu wacu kumbure imyaka 200 ego nivyo turumva ko uba wegewe imbere mugabo nuvuga ubukiri muto bugikeneye impanuro z'abavyeyi z'abagukurira uba wararonka umuntu ashobora kuguhanura muri ico gihe ico gihe ndiko ndaba muri ivyo bihe vyo kunwa izo nzoga ni koko ndafise famille ndafise abagenzi ariko kimwe novuga co ubuzima bwanje bwaho bwari buboshwe bumaze kubohwa rero nta muntu nashaka impanuro yiwe ahubwo nyimbura umugenzi ugiye tubane neza wewe ingo dusangire tunwe ntumpanure ikindi kintu emera ivyo mvuze kuko nagusororeye canke ndagusuzumira mu mufuko ugiye kumpanura nabona ko uri umwasi wanje niko abagenzi banje benshi baramaze kubona ko umuntu adahanurwa ni bose aguma ronka yizo nzoga muri famille yanje nabo nyine vyarabatangaza eske uyu muntu izo nzoga zija hehe mubo twariko turagendana ini Bujumbura mu bavukanyi twarabona na tugasangira bakavuga ati izo nzogo nwa zirateye ubwoba nitubone iyo zija ariko ku bavyeyi banje nta ngaruka bigeze babona yuko iyo bari mbi kuko nubwo nagira ivyo bihe byose nandi nanezerwa no kubana n'abavyeyi banje muri ivyo bihe nkaduga nkabaraba nkabaramutsa ndetse ugasangira ico fise nkaduga ndabaduganiye ibintu bitegezwa kubaho muneze bakavuga ati umuhungu wacu avuye Bujumbura kandi kubera ko amafaranga yanje yarayo kujya no kunwa gusa vyukuri duhuye undavye kuri image warabona ko yuko fise ubuzima bwiza ivyo mu mufuko ntavyo ashobora kwena kubwiye kuko kandi nanje kwa nabona ntabura amafaranga y'izo nzoga naribona neza ko ndi boss nagumana icizere ko ntazobura ariko sinigeze nitaha ibindi bizoza mu nyuma namuvuga ko nta bwenge nari ifise hari ahantu warugeze uri kuratubwira ukuntu ivy'ikimotari vyanse urajabutse ugira uje mu kandi kazi niho hantu warugeze namba ntihenze akora kugira nyene tugende turinjira mu madetaye kugira ngo abantu bako baradukurikirana ntitubasondeke
ariko twinjira ibwina ntitugende tuvuga gusa ariko hagende harabamo n'ibintu novuga na wa muntu kumbure ari muri izo situation nawe yisangemwo yumve ko hariho inzira ashobora gucamo kugira ngo ivyo arimwo ashobore kubivamo. Reka rero tubandanize utubwire none umaze kuva mu kimotari vyaciye bigenda gute? Maze kubona ko mu kimotari vyase atanyungu ndiko ndabona ataranirwa ruhombo na avantage mbona irimwo, niko gufata decision ko yuko mu kimotari vyase ndavamwo ndaja mu kandi kazi. Maze kuja mu kandi kazi ni hajya kuri bata ahayi Bujumbura. Naragiyeyo ndakora kandi nta mpinduka nayo bwagire, nari wa undi nyene mu kunwa zanzoga. Maze kuba muri ivyo bihe naho nyene nakomeje kandi kwa kundi nyene sinayabura, mugabo umutima waguma uhagaze kubera ko nta bundi buzima afise nubwo nagiye nayarose. Sinovuga ngo kuri bata naronka mbere amahera menshi, urashobora kuba ndiko ndaronka amafaranga, mugabo ku mugoroba novuga ko nyimba narose 100, nyimba narose 50,000 nta gihumbi nararanamo. Ayo yose narayadepasa mu byo kurya mu byo kunwa, nta bwenge nari ifise, nije kiguma kigaruka, nari mbuze ubwenge bw'Imana bompa kugera ivyo bintu. Uyu munsi yo nza kuba afise ubwo bwenge bw'Imana novuga gute, novuga ko iyo nza basigukura nk'ijijwe. Uyu munsi simba mpamagagwa bose kubera ko babona mvyibushe, kubera ko babona afise sinzi no bivuga neza. Simba nitwa boss uko, ariko uyu munsi bampamagagwa boss mu bikogwa bigaragara ndiko ndagaragaza. Rero maze kuba muri ivyo bihe kuri bata nayarose, ni kwa kundi nyene kandi umutima wanje nubwo ndayemborewe nguma na stress muri jewe. Eske none ko ubuzima bwanje buri mu nzoga ho ndiko nkora nja hehe? Eske nta muryango nzogira, nzopfa ndi umusore, nzopfa ndiki? Niko rero guca mbona ibimwe nako ndakubwira, kandi wa muntu yarashaka kumpa umuti shobora kwifashisha mu kunwa hama nkaheba zanzoga. Niko guca ngomba rero kumurondera bihagije. Nagiye kuri bata kuronka vya 100 biroroshe byo kugura wa muti. Ndibuka uyo munsi nari namuhaye unzanirako zari tarike 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Iyo tarike namuhaye ntitwashoboye kubonana bivanye n'ivyo umuntu yaciye jamwe vy'akazi canke bimufatira. Ndamubwira ati urazana bukeye. Aho bukeye namubwira yari umunsi wa samedi, zari tarike 24 sinzopfa ndazibagiye. Novuga ko nayo tarike nakiriye ko umwami Yesu. Twaravuganye ko aza kuwuzana, hama amasaha duhanye yari amasaha y'umurango, hama arayarengako arambwira ati mbona nza gushika mu ma 18 canke 17 ngaho muri ville. Ndamubwira ati nta kibazo turavugana. Rero hageze saa 10 nibwo kwibwira ko notaha. Nari sanzwe amasaha nkunda gutaha kuko nari fise ingwara ku gutwi kw'iburyo. Iyo ngwara ndayimaranye igihe mwijoro sinasinzira. Kwarara kuraka umuriro sinzi ivyari vyanteye ku murango nkaba nkomeye, nari narabuze ngene noja kwivuza kuko ku murango ndakomeye. Muga mwijoro egare ko ndarana amazi hafi ndashira ku gutwi ko kuraka bikambuza itiro. Niko gusha fate ko ndataha ku murango saa 10 nkaryama, hama nkavyuka nk'iyo saa 1 saa 2 kugira ngo shobore kuba narekipeye itiro ku murango ndare nicaye kwa gutwi ntigusubire kumbuza gusinzira. Uyo munsi yo twavuganye ko nzanira ku iyo muti, ndamubwira ati hewe natashe tuzovuga n'undi munsi uzanirako. Iyo tarike ntashe mvuga ati ndavuye kuri bata ntaye kuryama, sinzi ingene mbonye hariho pancarte ihari yajya kuri kioske. Iyo pancarte nayiravye ku umbona hariko affiche. Iyo affiche iravuga ati ni igikoni cy'ubugingo busagutse gishikirizwa n'umukozi w'Imana Apotre Kevin Sibomana. Maze kuyisoma yari yanditse ko kibera ku Musaga muri Kinanira 4. Ndibwira ati eske ko iki gikorane kibera ku Musaga, nanje nkaba ntashe ku Musaga akaba ari mu nzira ncamo.
sinohaca kome passage nkabona kubandanya ngenda muhira. Niwo mutima nagize, naratashe ndaca muri cya gikorane, maze gushikaho ndibuka ko nasanze ahantu hariko haravuga indirimbo ngo Yesu ateze amaboko ngwino winjire ngwino mwinjire. Maze gushika nashikiye mu ntebe, ariko mbona abandi bari imbere, numva kandi umukozi w'Imana ahagaze imbere kuri podium ariko arahamagara kandi ngo abantu batarakizwa, abantu batarakira umwami Yesu bigire hino imbere. Numva umutima urangobereye kugenda mwabo bantu, nabishikiyemo ntazi n'ivyo ari vyo, ariko kubera ko nabonye ntazi icyantumye mbaho, nabaye oblige yo kuja muri abo bantu imbere. Maze kugenda imbere, umukozi w'Imana akomeza guhamagara n'abandi abakiri mu kibanza, mbona tubaye benshi imbere dukeneye kwakira uwo mwami Yesu. Niko tukirindiriye ko umuvyeyi wacu ari we Apotre Kevin Sibomana atangura kutwatuza. Ndibuka ko duhagaze hariho umuntu yanciye inyuma ntashoboye kubona visage kuko wumva yazanye inyuma yanje. Mwabo bantu haba hariho abakozi b'Imana hagati muri twebwe baba bariko barasenga. Uyu mumama novuga ko yambereye inkikigabasha, sinombe sasa no muvugamwo, ariko yambereye inyishu y'ibibazo vyanje. Ndibuka ko yanciye ankora ko arasengera, amaze gusenga aravuga ati wewe umugisha wawe kudatera imbere urugariwe mu kudasenga. Arongera aravuga ati kandi ndabona hari abakobwa bariko barakwiruka inyuma bashaka gutwara mu ngeso mbi guhunga. Ndibuka ko ico gihe novuga ngo yavugiye ubuzima bugaragara, sinatera imbere kandi nanje novuga ko kuca abakobwa naco abagenzi umuntu aba bafise, ariko kandi sinovuga ngo hari ama etape menshi twagera ko mu kuyaga kuko narifise nimwe mu yo kubatinya, nta ukunda vyose narikundira agacupa gusa. Yego narabatinya, mugabo urumva ko hariho abariko barangobera kunjana sinzi mu ivyo yeretswemwo wewe. Niko kuvuga ati eske uyu muntu ko amvugiye ibintu aranzi byabo bimwe mpora numva bavuga ngo bavugishwa n'Imana nivyo vyibi. Sindamuzi ntanzi nta muntu azi ngaha, yaba hariho nk'umuntu ashobora kuba yaranzi canke yantumiye nari kuvuga ati uyu muntu yantangiye ibintu sinzi ko kugira ngo banyokipe basi yamvugiye ibintu hama baje bambwira ivyo banziko, none nanje nta muntu yaranzi. Ivyo bintu nabishize ku kwizera kudasanzwe. Niko umukozi w'Imana rero yatangura kuvuga ngo mwakire umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanyu. Yarahagaze imbere yacu aravuga amajambo turayasubiramwo, turatura n'akanwa kacu ko Yesu ari umwami n'umukiza, turamwakiriye abari waganza muri twebwe. Maze kumwakira numvise umengo hari impinduka zibaye muri jewe. Hamaze kuba izo mpinduka, ndibuka ko hari abandi bantu bariko baratwandika hagati mu maranje y'abo bantu bashasha bakijijwe, ugatanga izina ryawe ugatanga nimero yawe, ariko sinaba nzi ivyo impamvu yuko barabigira ivyo. Nange ne bintu ntateguye, ndi mu bintu ntazi, kandi novuga ati sindoshaka kubibanda ko je sinakunda gakiza by'ukuri. Naranezererewe kubaho narindi, novuga ko nigeze gusenga nkiri muto, nari umukatolika. Maze gushika ni Bujumbura ho muri yo myaka yose nabayeho guhera ya 2018 gushika 2023 aho nakizwa, novuga ko atakane no banagiye gusenga. Ndibuka ko umunsi novuga mperukira ko gusenga nagiye rimwe, naho nyine bitari novuga gutega basha, ntivyari muri gahunda, yari 2020 gutyo mu mpera. Novuga ko ari nawo umunsi ntibagira ko ari uwo munsi nasezeye ko gusenga. Naragiye ariko mbona apere ikirampamagara y'umuntu yari ari mu Kinindo kandi yashaka kungurira inzoga, ariko oriyo kumwita ndavuga ati reka ndamwihoze mbanze ngende mu isengero, kubera ko isengero iyo kirite ngiyemo iza kunyaruka. Iheze neza ndamwita ndamubwira ati ndaje. Niko kwinjira mu isengero turiko turahimbaza, aguma ari karampamagara, ariko ndiyumvamwo ko uyu muntu ntamwitaba hari byinshi biza gupfa. Arafata izindi gahunda avuge ko namugaye, hanyuma mbe mpomvye za nzoga agira ngo rireze uyo munsi. Niyumvamwo ko no mwitaba, hama nkavuga bukiba ko atuye muri eglise ntihagire abanyumva, umugabo ndamubeshwa ndiko ndaza ntaguma arindiriye uwatazi. Naratoye telefone shira ku gutwi,
ndibagira ko yuko kuvuga buke buke bitashobokera naritavye nzi ngo mvuze buke buke ndavuga ati ndamwita abandi kumusaga ngo mangende mu Kinindo ariko naramubesha ati ngeze kuri rimyere ndi ku moto ndagushikiriye kugira ngo agire ivyizige muri ko ndamushikiriye curabeshera mu ishengero nyene ego mbeshiye mu isengero nanje navuze gose navuze buke buke mbona abantu bari imbere mu mbavu bose bandavye batwenga vy'ukuri nanje ndumva ko marama imbere y'Imana ndiba ko naciye sohoka mvuga ati vy'ukuri sinzosubira gusenga n'Imana yontwenga kubeshera imbere yayo ahera hayo vy'ukuri ni ibintu bidasanzwe birangaragaje ko no mu buzima bwo hanze sanzwe mbeshe gusenga si ivyawe yego vraiment ni nayo niho naherukiye gusenga rero aho nari ngiye mu vya kera siyo nari ndimwo maze rero kubandanya hariho bariko baratwandika amazina n'amanimero jewe naribwiye eske uyu muntu ko ndi aha iwabo sindi bumugaye reka mfe kwitaba mugabo ndamubwire izina ritari ryo ndamubwira amazina mugabo nzongenda mubeshe izina biranka ko mbesha ariko nimero byabaye ngombwa ko ndamuha iyo ntakoresha kubera ko sinashaka ko dusura kuvugana twavugana iki je abakizwa ntitwahuza ntavyo twavugana nta migendanire yabo nari ifise kuko urumva unwi fanta nanje rimwe inzoga ntitwoyaga ntitwojana mu kabare naciye ndamuha nimero itariyo niko kuko naratashe ndavuye mu gikorane maze gushika muhira ndabanije bwa buzima bwanje za nzoga nyene ndanyoye ndaryama ibuke dimanche ndafata gahunda ko nza kuza mu gikorane kandi ariko mbona telefone y'umugenzi arampamagaye ngo tube turanyoye inzoga ndamwitavye ndagenda turanwa mu nyuma ndamubwira ati nubwo soko turanwa inzoga ndafise programme saa 10 yo kuja mu gikorane igikorane cahewewe ntiharavyize ivyo ntibinabaho nca ndamubwira yuko ahubwo nejo samedi ariyo narindi ntiyashobora bitare ko yaciye amvugira ati kubera beje ndacokoza arambwira ati wewe reka tunwe ivyo kuja mu gikorane buravyihojeje nihagera naho turagomba tujane ndaguherekeze ni bon sawa aho ni hari bwagere ko igikorane gitangura oya hari ku murango twahera mu gitondo ari dimanche kwa nta kazi kwa dufise twahera mu gitondo muri ubwo buzima naho kenshi ndakunda kunwa ayo macupa menshi kuko twadufise umwanya wavyo ukwiye twaranyoye tubona ya masaha ujya mu gikorane ndayibagirwa niro turuva sanga ari 19h saa moya ndamubwira ati hewe nagize amakosa twavuganye ko nja mu gikorane gitangura saa 10 none heraba amasaha yageze kandi ubona ko atari na hafi eske bigenda gute nasezanye ko nshobora kujayo kuko narakize ingwara ejo hande mu gikorane vyategeza yuko no musi njya gusenga shima Imana nongere shinge ntaye nkuko bandi badishinze none ra ibintu bibaye ndirukanze arambwira wo shima Imana bwa mbere mu buzima bwawe kubera gutwi kwakize nivyo yaciye ambwira ati reka tujane twarazananye duca dushika dusangana saa 2 tugishika kuri tele sanga bari umukozi w'Imana ahagaze kuri podium usanga ari karaba aravuga ngo amabisi y'abagenda mu Kanyosha hagaritse ngaha abagenda aha bahagaze hariya kumbe igikorane kiraheze aruje ko batahisha numvise umubabaro ntigeze ngira ngo ndavuga ati ibi bintu bibaye vraiment Imana imbabarire nari kuyishingira intahe kuko yarankijije kandi hari vyatuma nizera ko yuko izoshobora no kunkiza iki kintu kimbakiye cyo kunwa inzoga cyama kimagaritse umutima narababaye ndidoga ariko kubera ko atabundi buhinga twarasubiye inyuma turataha mbabaye maze gutaha mbabaye turasubira muhira niko dushitse muhira twarabandanije ubuzima bwo kunwa inzoga bukeye ku wa mbere nariyumviriye eske ko nakize nkaba ntashimye Imana abandi bakaba barashimye mbega jeho ni gute sinzi naranyoye inzoga atakibazo ofise ugutwi kwakize ubunjyama neza akazi ko ndagakora neza nibwo naciye telefona wa muntu dufitaniye gahunda yo guhana umuti ukiza inzoga ndamubwira ati mugenzi ivy'imiti nabuze amahera vyihoze namuhagaritse suko namuze ya mahera ahubwo hari kwizera kwabaye muri jewe
kubona nkize ingwara ya kandanda eske ibi bintu navyo bizeka gukira gute nagize kwizera muri je yuko bizoshoboka ko za nzoga nzozehebeshwa n'Imana sinzi iyo mpemu yazananye ndibuka ko nagize muri jewe ndibuka ari umunsi wa kabiri tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu nyene haheze de jour nyuma y'ibikorane nagize impwemu ntari bwigere bwo numva ngira ubwenge ntigeze niyumvira ndumva ko yuko nipfuje gusenga kubera ko hari vy'Imana yakoze nipfuza kuba ahera hayo eske none ko nipfuje gusenga nkaba ntazi uyu mukozi w'Imana hasengeshereza akaba atanu umugenzi waho ofise bizogenda gute aho hantu arahakira igitangaza c'Imana n'uyu munsi nkigenderako n'uyu munsi mpagaze hano mvuga ati Imana ni yakandi karyo nagize ubwenge novuga ngo ubwenge bwanje nahawe n'amashure canke naremanywe bitari kwiyumvira nagize ubundi bwenge no bwabuvuye ku Mana nagize mpwemu yera arangendera arambwira ati bana n'Imana jya gusenga hari vyakoretse ku buzima bwawe kandi hari n'ibyo vyokoreka iryo jwi narayumvira ko rirazanana nkahabura nkumva bimwe baravuga abakozi b'Imana ngo mpwemu yera ngo aravuga ngo aragirane ndavuga ati uyu niwe vy'ukuri eske none kwariko aramvugira munje gusenga nzobosengera he vy'ukuri naragiye umukozi w'Imana narabonye yuko ari umuntu adasanzwe vema yibashwe n'Imana kubera nakize kandi hari beshi hari abategetsi kanaka iki nkeswe ijana n'umuntu muto yasanzwe ho hasi ndavuga ati ibintu vyabo nivyo kwizego none nzomenya kwisengero gute nta mugenzi waho ofisi ibi vyose bizogenda gute ariko kandi Imana yakandi karyo iranshiramwe ubwenge irambwira ati genda muri Facebook wandike Apotre Kevin Sibomana baramukwereka hama umusaba ubugenzi muvugane aca gwa address naragiye ko sinatebeje vy'ukuri ndandika barampa profile yiwe ndabona ko no mwaje canka masaba ubugenzi ariko nagize indi mpwemu muri jewe eske ujya muntu uravye nyene yari yubashwe n'Imana canke yubashwe n'Imana nyene we urinde umusaba ubugenzi kuri Facebook ukana kujya mukozi w'Imana yo kwishura yubashwe kujya kose uyo muntu ntashobora ko kwishura ariko cya mu bagenzi biwe nyimba afise abagenzi jana 50 nizera ko basengera iwe ha musaba ubugenzi muri abo nyene muheze muvugane vy'ukuri iryo jwi n'ubu niyo ninavyumviriye cyane umva umengo notamba nkasimba ku buryo butagira urugero naragiyeyo mu bagenzi biwe sanga mbere hariyo bisanzwe dufitaniye ubugenzi ariko ata commentaire tutavugana ndabandikira bose ndavuga ati ndabandikire utangura kwishura niwe nza guca mbaza naranditse bite mu nyuma hariho umwe yehuse kunyishura ndamubaza ati ni sawa usengera kwa Keve arambwira ati yego hari kuki ndamubwira ati je naraje mu gikorane ariko kandi nipfuza ko noza gusenga kandi ndashaka ndangira isengero iri umpena na orere y'amasaha mukorerako ntiyatebeje yarandangira arangenekerereza neza ingene no haza nkahashika arambwira n'amasaha akorerako hagati mu ndwi kabiri yerendi vendredi hamwe na dimanche Imana imuhezagira hari sinogenda namuvuga novuga ko ari mu bandi bantu bafashije kuzimuruka yaranzimuruye vy'ukuri amaze kuha ayo mahore ndamubwira ati urakoze nzoza un jour ari dimanche dimanche yarageze naraje muri kirte ya kabiri niba ko nanazinduze ko nahagaze umwanya munini hanze iya mbere itarasohoka nariyumviriye ahantu ngiye ndi mushasha gucegwa coba kizira narashitse maze gushika nasubiye kugira ibindi bibazo muri jewe kubera ko kirte ya mbere yasohotse ariho nditegereza vy'ukuri abantu basohotse abari washitse wari wahatoye kwishengera nari nahatoye nabajije ndi hafi gushikaho umuntu yampaye adresse ntiyihenze nasubiye kugira undi mutima w'ubwoba maze gushika mbonye abantu basohotse muri kirte ya mbere by'ukuri nabonye amasanamu y'abantu novuga ntamenyereye bari abantu novuga gute novuga beza kuko wamengo nta muntu avuka rugura arimwo bari abantu buzuye ubwiza bushasha bw'Imana bashajije ndavuga ati eske je ko ndi umuntu wa ruguru aba bantu
ubwo sinihenze barahasengera eh ariko kandi kubera ko ataha kuri nari bugire naje nariravye ndavuga ati ahantu kanje katawunze ntawe uza kunya ko ndi waruguru yo wumva sinsarishije gose cyandi hinjira ndifatira iyo ngingo ndinjiye ndashise mu kibanza nahise nicaramwo cyabaye ico nyene kubera nazi inzu nicaye hafi cyabaye ico nyene ndicaye ndarindiriye ibigiye gukorerwaho byose bariko barasenga barahimbaza mpimbaza muri bo sinzi kuririmba sinzi gusenga nta na kimwe nzi ariko ndicaye aho ngaho mugabo hari ijwi ryaguma rimvugiramwo ko ndahantu yeza ahantu Imana yibera ahantu ushobora kuyaga n'Imana vyoroshe ahantu Imana ishobora kubona vyoroshe narayizeye yuko ndahantu hayo byose bishobora gukoreka ndibuka ko yuko uwo munsi wa mbere nza umukozi w'Imana ahagaze imbere turiko turasenga yaravuze ati aka kanya turagiye gufata umwanya wo gusenga sinje kugukora ko sinje kugusengera ariko ndashaka mwese ko muri ngaho anye umwe wese yisengera mu mutima wiwe yasenga ayatura ico Imana yifuza ko imukorera ku buzima bwiwe nawe ahagaze imbere yacu ariko aradufasha ahiske nanje sinzi gusenga aravuze muhumirize bamwe barahumirije bariko barasenga nanje sinzi gusenga ikintu na kimwe ariko kubera ko ari itegeko nahawe narasinziriye nityo rifata yigiramwo riranjana ko naco ndiko ndavuga sinzi kuvuga byo bazenga numva abandi bariko baravuga eske ndumva ngo ni kuvuga mu ndimi ndiyumvira none izo ndimi ni icongereza ni iki kwicongereza sanzwe ndakizi ico cyo ndiko baravuga ni bwoko ki ni cano bizi Bujumbura gusa ni iki kumbe bariko barasenga ngo mu ndimi zitamenyekanye nange sinabitahura mugabo nanje ndashima Imana ko yuko yoyo ibona ivyo imitima yacu ikeneye gusuma ko twebwe two turayibwira irabona ikiza imbere y'ikindi yarabonye ko umutima wanje wipfuza guheba inzoga arico kintu kibangama umutima wanje gusuma ibindi vyose mu mutima naribwira imwe mu y'ubwoba ikambwira ati inzoga ko wa mutima nyine gumuhagaze ku buzima bw'inzoga Imana ikayibona ikintu kibereye ku buzima bwanje vy'ukuri nakomeje umwete wo gusenga nkaza gusenga mvuyeho nashikira muri za nzoga nta muntu natinya vy'ukuri kuko sindingene bivuga navuga katawe nayisaba narayigurira sinigeze ntinya umuntu ubwongira ngo bari kuyimpa mbega shanda novuga guti ndi kumwe n'abantu dusengera hamwe narayinwa tangorane ni imwe kuko muri jewe nari fise impweme imbwiriza yuko nyimba ico kintu atari Imana yacanditse ku buzima bwawe ntigishobora kuba okay niyo mpamvu nazinyoye nisanzu yatagitsure cy'umuntu ushobora kuraba narazinyoye ndakomeza gusenga ibitangaza nagiye kubona nagiye kugira iyindi mpwemu yo kuzandasenga kuwa mbere sinasiba gusenga kuwa gatanu sinasiba kuwa Mungu donc amaevenema yose numva abayeho y'ivy'Imana kuri eglise nta nimwe yashobora kuncika narumva ko yuko nyimba hari yincitse hari ikintu mpomvye naraza gusa inyuma yaho nasubira muri za nzoga atangorane n'imwe narasenze indwi ya mbere irahera iya kabiri ntangura kugira rero inyota yo gusenga mu ijoro imbere yuko njyama kare nanyoye inzoga napfa kuryama uko nyene mugabo nubwo inzoga zimeze gute sinashobora kuryama ntashimye Imana ko yankijije ugutwi ntasenze bazi ko ndavyumva mu je nyine muri ico gishingo nari ngezemo bimaze kubuko nkomeza gusenga niko kumva iyindi muhwe muri kirambwira ati burya wewe guheba inzoga vyari vyoroshe ariko abagenzi nta nyota y'inzoga wewe ugifise muri wewe ariko abagenzi baragusaba yuko musangira mwicara hamwe nawe nta bundi buryo ufise bwo kwifashisha no gutora izo nzoga rero Imana irandongora iranjana mu nzira zaho shobora kuba ntohamagagwa n'ivyo bintu vy'abagenzi irambwira ati gura Bibiliya numara kugura Bibiliya uvuye gusenga bazoguhamagara abagenzi bawe maze baguhamagaye sinzokwemerera ko winjira mu kabare n'inkota yanje nzoguhobasha bwo kwanza gushika muhira bwo kubarengana maze umaze gushika muhira ntuzobe nibigufatira bikokipe hamusanga ako karyo wagahushije ndibuka ko uwo munsi ndayigura sinagize isoni zo kwitwara gusenga
nibyo byose byari bitangaza kuri jewe sinagira isoni narayamana aho ndi hose mvuye gusenga barampamagara babagenzi nkabagirira nkuku nkabera ko nashobora kwinjira mu nyuma ndamara umunsi wa mbere nabikawushije nta nzoga nyoye ibitangaza nabonye narimo adatora itiro ntanyoye inzoga ariko nasinzire neza tangorane nimwe mbona umunsi wa kabiri uragiye ko ndavuga ati wait nahevye inzoga mbona wa gatatu uragiye ko ntangorane nimwe ndavuga ati ibintu Imana iri kirankorera by'ukuri n'agatangaza ndibuka ko inyuma y'iyo misi naragize ikoraniro ry'abagenzi banje turabonana ibyo tugiye ari dimanche byo kubana n'abagenzi ariko nisanze nanyoye ariko kandi nanyoye novuga ko ari nawo munsi nanyoye inzoga kugeza amasaha imyaka yose nanyoye ntibwagezeko nagejeje isaha 8 y'ijoro ndiko ndanwa inzoga aho ukijijwe waramaze gukizwa uratanga nayo maze ukwezi kurenga ndiko ndasenga nkijijwe atangorane nimwe n'abagenzi biko barambwira ati none we ko wakijijwe muta wakijijwe iki nta mpinduka nimwe tubona inzoga ni kwa kundi ibintu byose ni kwa kundi wakijijwe iki ndavuga ati Jimana ugukizwa kwiwanje nakize amatwi hama ivyagakiza navyo narakiriye umwami Yesu ibisigaye ni waturongora kumbure bizokwizana nihagira kumva inzoga nzoziheba nivyagenze ko nzoguma ndazinywa naho tuzogumana kwe ntaco bitwaye barambwira ati wowe vy'ukuri nuko kuraneze ko wakijijwe ndavuga ati katubirindire maze gutayo saa 8 y'ijoro nararyamye cyane ikangura ntevye ndasimbira kuri ya bata nikanguye sanga ari saa 6 y'umurango ndavuga ati none ko ya masaha agiye ndaja mu kazi ariko ndiyumvira kubiheba cyasubira muri za nzoga ndavuga ati reka ngende ndagenda ndibuka ko yuko naciye shika nkora akazi ntamenyere no gukora novuga nakubise kufra impama hera menshi ntahemenye mbere no gukora ko paraporo y'ivyo nahora nkora maze kubana ayo mafaranga mvuga ati amafaranga nubwo nokora indwi yose nahora ndayabona ndayasuka umunsi umwe mu isaha imwe bitewe no mu ntegoro ndavuga ati reka rosubire muhira hama subire mpamagaze y'akazi y'inzoga ndayishire mu maguru yanje ndijenye natawe mvugisha atawe n'umwenda atawusa amaza ndabe ko nkifise yampwe mu yinyota yo kumara y'akazi ya irenga y'inzoga ndibuka nese mu kabare navuye muhira afise dute zoko ngiye kunywa Amstel ndashika muhira ndabanza ndabika ibikoresho ndagiye mu kabare shitse mu kabare vyase ko mvuga Amstel navuze mpifana umuntu korera amenyereye aranzanira Amstel ndamubwira ati nakubwiye nzanira ifana arambwira ati ragucokoza ndamubwira ati ahubwo nimudashaka amafaranga yanje vuga nigira handi unushaka ifana ya impasitro arayizana vy'ukuri ndayinwa irangyohera cyane gose ndiyongera n'iyindi mu buzima niyo atangorane nimwe niyo wari utanguye kunwa wari uyinyoye ubwa mbere abareko radukurikirana banze mu buzima bwanje bwa misi yose barabizi ifanta kugira ndayikugurira uri n'umuntu narabona ko nibwe mpomvye ni nayo mpamvu atanahora sonagiranira n'abakizwa maze kunywa ifanta ya mbere iya kabiri nkataha mwijoro abagenzi basubira bampamagara ndabitaba yampwemo yo gusubira kunywa inzoga by'ukuri biranga ndavuga ati nibampa ifanta babagenzi bane ati wait wewe uranywa ifanta wewe wagwaye ntabonye uburyo ndi bukoresha ndi buvuga ati nazihevye ari umunsi wa mbere hari igihe zohava zingaruka nyuma y'imisi 3 bagasanga naribesheye nabavanye n'abagenzi twazisangira byari bigikenewe ndavuga ati oya ndagwaye niyo mpamvu ndiko mwifana ndi ku miti barambwira ati pore sana tabwo rero bace bakongera baguhe n'akanyamurenzeko ndavuga ati hego murakoze ndataha by'ukuri atangorane nimwe umunsi wa mbere urahera uwa kabiri uwa gatatu indwi yose irahera niko rero guca mvuga ati sinkibereye kubesha ko ngwaye ngende babwiza ukuri yuko nakijijwe ya nyota y'inzoga iheze vy'ukuri atampwemwe ko inzoga ngifise ikindiko ahubwo n'uzomba ndazinyoye azonca amande nari haye ivyo bihano ngo nzoshobore basi no kuvyirinda
naragiye abagenzi babwira ati by'ukuri inzoga jewe ubu ni kuri nivo yanje nazihevye burundu pipi sinkibesha singwaye by'ukuri ni Imana yankijije ico cyaka c'inzoga Imana ikugiriye neza ngiriye neza ukuvuga ngo irakuboye ku kaboregwe irambohoye turiko tuja ku musozo turangiza ikiganiro cacu nivyo uratubwiye tugeze ahantu inzoga urazihevye ndazihevye novuga utubwire mu majambo make ku ukuntu wakomeye mu gakiza cyane n'amadecision wafashe igihe uravuze ati ubu ndabona ko nahevye inzoga niyihe nzira yindi waciye ufata kumbure mu buzima bwawe bwa misi yose babagenzi mwabandanije mu bana gute woshobora kutubwira tugana ku musozo maze kubona ko ndabasezeye ndababwije ukuri atakibazo bintwaye narababwiye ati abaranteze imisi barambwira ati nta wewe turaguhaye ukwezi kumwe uzoba wagarutse narababwiye ndababwira ati jewe by'ukuri n'indwi kubiheze si jewe naho Imana rero ibyo muri ko murapanga by'indwi by'ukwezi ni mubireke tubirekere Imana ivyikorere ndibuka ko naciye nza gusenga ngeze mu isengero nta wundi mutima nagize umutima wo kumva no bwira Imana ivyo yakoze ndavuga ati Mana ndagushimiye ko wankijije icyaka c'inzoga Mana ndasenze nkwereka ko ivyo nahoramwo byose ngiye kuvavanura navyo ngiye kubana nawe nyakubana kuko unyiyeretse uburyo ukoramo ubu mutima wanje ura amahoro nubwo norara ubusa nubwo nobura amahera nubwo nobura iki nubwo nogwara pe mpote nzovugwa ariko cyari gihangayikije umutima wanje uragikuye imbere yanje imisozi yigize ibihangange urayihinduye ibiyaya ndi hano ndagushima ndasenze ngo mu bagenzi bose narifise nyimba hariho abo twari twarahujwe kubera inzoga gusa abo bagenzi ndabarekuye mu izina rya Yesu ariko nyimba hariho abo twahuye mu bindi bintu kanaka nubwo bakiri mu vyabo ariko jewe bikakunze komvamwo ariko dufitane undi rugendo rwo mu buzima busanzwe by'akazi vy'iki abo bagenzi vy'ukuri urampa kubagumana sinze ndabatakaza niryo sezanagiraniye n'Imana ndayibwira ati iyi misi banteze ninkwiza umwaka ntashize inzoga ku munwa by'ukuri nzogushingira intahe aho hari nyuma ndahibuka hari 26 z'ukwezi k'umunani nari nkwije amezi 2 neza neza nkijijwe niho inyota y'inzoga yikase ndageje kuganira n'amasezerano n'Imana ndayeretse abagenzi fise abezi bangumanire abo twahujwe n'inzoga ndabarekuye hama heze ikora ikibereye muri jewe nagize ubundi buntu bushasha bwo gusenga by'ukuri ndiyubaka gushasha ndakunda Imana byanyavyo ndayikunda nzinge nikora ndayikunda ndayizi nka kujya umwana akunda umuvyeyi amuzi ego Mwami Yesu agira neza yakugiriye neza kabisa cyane n'umuntu yoba gikekeranya ndibaza yumvise intahe yawe Imana yakugiriye neza yagukijije ingwara y'ugutwi gukiza kaboregwe novuga Edouard wa undi yasesagura wa undi aterekwa ingoro y'Imana atarazi gusenga ariko no munsi asigaye avuga ngo sigaye numva nkunda Imana sigaye wumva ko nta kintu na kimwe uwo rutisha Imana urumva ko Imana yagukoreye ibikomeye kandi igitangaza gikomeye niyo nyota yaguhaye yo gukunda gusenga kuko gusenga nivyo bituma ubohoka kuri vyinshi bitandukanye novuga ko ngaho onye Imana ikora nk'Imana nyene ndazi neza ko iyo nza uwo musi nyene mu gikorane nkaca ngenda nkize iyo nyota je sinari kwakira umwami Yesu muri jewe sinari kubana inzira y'agakiza yari kuba nkije cyane nashaka ariko yo izi uko ibigenza yarabanjira asukamwe inyota yo kubana nayo byanyavyo kubahera hayo igihe cyose maze imaze kumuha umutima wo kubana nayo iheza irakora ikibereye muri jewe niho haho rero naciye subira kuyikunda kandi gushasha birushirije byukuri wahuye n'urukundo rw'Imana kandi Imana ni nziza igira neza naho mwari mudukurikiranye urumva ko Edouard Imana yamugiriye neza kumbure nawe uri kuradukurikirana hari ikintu kanaka kibosha ubuzima bwawe nagenda kubwire ngo haracyari ivyizigiro amina haracyari ivyizigiro vyuko Yesu nawe aragukeneye
kandi igihe cyose yama yiteguye kwakira uwo muntu wese azamugana. Niyo mpamvu tubazanira bino biganiro bitandukanye, cyane cyane iki kiganiro c'intahe, kugira ngo mwumve ubuzima bamwe bagiye baracamo, hama Imana ikababohora. Nta kuri umuntu yogera, nta bubi umuntu yogira Imana itomukuramo, kandi nta cyiza na kimwe Imana itoshobora gukorera umuntu. Ni ukuvuga ngo Imana yama ari Imana, idukunda uko turi, ikadukunda uko tumeze, ducafuye dusa neza, Imana iguma ari Imana. Kandi ndazi neza ko wowe udukurikiranye ufashijwe n'ino ntahe ya mwene data. Reka tumushimire ko yemeye kwita buno butumire, kandi ndazi neza ko hari ico Imana novuga imaze gukora ku buzima bwiwe. Rero turangiza kugira ngo tumusezere aho yavuye, yatubwiye, reka atubwire rero ahageze uno munsi uko bimeze. Novuga ko ngaho umaze kubona ko by'ukuri Imana ikora, numvise umutima mushasha wo kuyikunda, maze ivyo naragize indahiro hagati yanje nayo ndabikuraho. Ndibuka ko ubwo bwose ninjira mu isengero navuga ati ivy'Imana byose yokora peu importe, sinzopfa subiye kubatizwa, kandi narumva ngo kubatizwa mu mazi menshi sintahora ivyo ari byo. Ariko kandi nagize uwundi mutima wo kumva ko nogira ikikorwa c'umubatizo. Ndibuka ko haciye haba icyo ndavuga inyigisho z'urufatiro. Izo nyigisho z'urufatiro navyumvise uko nyine mugabo samenye ivyo ari byo, ariko kibuta nuko numva yuko hari inyigisho zifatiye ku vy'Imana. Ariko kandi nagize umutima wo kwama igihe cyose nkurikirana evenema yose ibaye ivuga ku vy'Imana. Izo nyigisho z'urufatiro nariyandikishijemwo, sanga ni inzira zidufasha kubana neza, nyakubana hagati yawe n'Imana muzinanye, umenya n'urugendo uriko uragerako. Narinje mu izo nyigisho, maze kuzivamwo nibwo nagiye ngira umutima w'inyota wo kwiyumvira eske ko babagenzi banje twavavanuye, none uyu munsi ngiye kuba wande, babagenzi nzosura kugira tuyaga ni bandi. Uyo mutima ndawugira, ariko kandi Imana irampishura, irambwira yuko atamugenzi nzo kwigera mbura. Niko guca ishira muri jewe umutima wo kwifuza kubana n'abandi bagira ngo ni serire chef ya point. Niko guca rero mbaza abarongozi, ndamubaza umwe, ndamwandikira ndamubaza ati nifuza kuba muri serire nk'abandi, eske wondangira? Arandangira. Amaze kujya mwiyo serire, sanga ni serire ifise urukundo rw'Imana tacho rufatiye ko, iranyereka urukundo vy'ukuri, irampindurira bwa buzima. Kandi nari ndimwe naribuka ko yuko je abagenzi banje twahamagara naco duhurira ko ari nko gusangira ikintu kanaka, ariko bobo twagiranira urukundo, tuyaga kuvyerekeye ivy'Imana, bakumvisha iyindi nyota igutwara kwa muri kuriumviriza ivy'Imana. Maze kuba mu yo serire, nagize iyindi nyota idasanzwe yo kumva no batizwa mu mazi menshi, kandi arumva ko neza nyuma yo kubatizwa hari ikindi gitangaza Imana ikimbikiye. Nasuye ndandikira umurongozi, ndamusaba, ndamubwira ati mbega kuri eglise gute ntibabatiza, bimeze gute? Arambwira ati urifuza kubatizwa? Ati cyane gose. Arambwira ati utekanye, vuba barabahamagara mu batizwe ku Nweri. Niko guca ntekanira ngaho, numva muri eglise barahamagaje abatizwa, niyandikishije mu bambere ndengingisho zo kubatizwa, mu nyuma ndabatizwa. Ndibuka ko ari muri Decembre 23. Inyuma yo kubatizwa naragize fete, kandi iyo fete vy'ukuri hari abandi beshi novuga yahinduye muwo munezero nari ndimwo. Apotre avaye ko atubatiza, yaratubwira ati uyu n'umunezero dasanzwe hano mwisi no mwijuru. Mwijuru baragira urubanza kubwo mwebwe mwemeye kwakira umwami Yesu muri mwebwe, mukavuka ubwa kabiri, ubi vyaka byose birabavuyeko, mubaye ivyaremwe bisha. Narumvise ko nyine nogira urubano mwisi buryo bugaragara, kugira ngo nanje umunezero ndabugaragaze. Ariko kandi numvise mpwemu yera ndongoye ko uwo munezero ngiye kugira, nongera guhamagara babandi nyene twasangira, kumbe nabo babonemwe uwo munezero. Kuko bo hariho benshi baragifisa amakenga ko tutashobora ko mwanya wo kuyaga, bakibaza ati wa muntu ngira ngo nukwirobeka, ashobora kuba winyegeje, ituze impamvu yakijijwe. Numvise no hamagara abo bantu. Ndibuka ko yuko nagiye handafata gasare, ndahamagara abagenzi banje bose bava bakagera, ntibari bake, abantu tumwe inzoga dusagenze beshi. Ndabahamagara, nta muntu akijijwe nahamagayemwo, novuga kuri eglise, kugira ngo bashobore kubabwira nisanzuye. Ndabahamagara, ndetse n'umuvyeyi wanje arifuza kuba mu ivyo birori, ariko ibitoro biragorana ntiyashoboye kuboneka. Ariko abandi bose babishoboye bavuye kure hehe, barashoboye kumanuka baraza mw'ugo rubanza rwanje. Wari umunezero wa mbere ndose mu buryo bw'impwemo.
nagombye rero kugaragariza abo bantu kugira nabo kumbure bagire inyota. Maze kubahamagaza baratangaye ukuntu bumva ko nakijijwe, ariko nkaba nabahamagariye ahantu kandi umwe wese yisanzura kuco yumva cyose yo kwifuza gufata. Nta muntu ashobora kwibanira na Sport yuko ni namubanira nkamuhivya adashaka, ariko ndamuciriye urubanza, ariko ndashaka yisanzure maze yumva ijambo jewe ntekeye ryonyene. Nico ndabahamagariye ahanini. Ndakoranya vy'ukuri abantu turicara baranumwe wese ashoboye bariyongera, maze ndababwira ijambo nyamukuru ry'ugo rubanza, ndababwira ko hari intango y'agakiza no vuga shasha nahawe, navutse ubwa kabiri, nabatirwa amazi menshi. Hama kubera ko beshi amakomantere ari menshi y'umuntu yakijwe gute, ndavuga ijambo ndabashingira intahe y'ikingene vyagenze vyose, novuga ko iyo ntahe isa niko ndashinga hano. Muri abo bagenzi banje harimo beshi yafashije, harimo n'abakijwe kubwiyumvo yuko je nakijijwe, nabo mu kwizera ko ashobogirwa neza kubera beshi nubwo tunwa inzoga, nta muntu umwe inzoga avuga ngo ziraryoshe ngo ziratanga ivyiza, bose bazirinwa kubera kutamenya, beshi bazirinwa kubera ata bundi buryo bari bigenzemwo, nico cyo guteramirako bakabigenza mu izo nzira. Ndazi ko hari abantu bakijijwe n'abadoshinge ntahe nk'uyu munsi ko intahe yanje yabakijije muri abo bagenzi nari ifise ngaho nyine ico gihe. Nyuma y'uwo munezero haciye haza mu kwezi ko kwa mbere, ndumva ngo ni ukwezi ko kwisonzesha, ndiyumvira eske ku kwezi ko kwisonzesha n'ibintu ntamenyereye, ariko kandi nakureka ibintu vy'Imana egare ko ndabijamwo. Nari ngwaye ingwara ya estoma, ndabanza ndabwira Imana kubera ko harageza aho igihe cyose kino ngomba nkore mbanza kubwira Imana, haba mu kazi kanje haba muri vyose nashira imbere yo Mana. Ndahibwira ati eske ibi bintu vyabaye ni ibintu by'ibikorwa vyawe, ni ibintu turondera gusabana nawe vyanyavyo tukumenye birushirije ko fise ingwara ya estoma, ibintu nzobigenza gute vyo kuba mwijene kandi umutima wanje urabikunze, none je nzobibamwo gute? Aho novuga ko mwico gihe cyose nanwe izo nzoga harimwo imisi nabafise buri kwezi shobora kurara hasi kwisima kubera estoma, ndiko estoma ikiranja nkikumagaza kusima nubitse inda. Ndabibwira ariko numva iranyishuye vy'ukuri, mwe muyaraza arambwira ati jana igikorwa n'abandi maze aho bizokwankira nzohezagirira aho nyene. Vy'ukuri narafashe igikorwa ndatangura, indwi ya mbere irahera, ya kabiri, ya gatatu, ndumva ati none eske ko ukwezi guheze ndi muri jeune ya estoma gute yarakize, mbona nta ngorane nimwe nigeze ngira, niko guca mvuga ati yarakize. Ndagenda ndasubira ndipima ko yoba yarakize. Kwipima kwanje kwa gushinja yitwa igitoki ku muntu, narafunguye igitoki conyene atani ikindi kintu kibivanze, numva vy'ukuri estoma ntije. Ndavuga ati Imana yari garagaje kandi yankijije ingwara. Vy'ukuri ni minezero agumye yiyongera. Imana ubu munsi iri kumwe nanje, ibyo nkora byose niyo shira imbere, ibyo mvuga byose, ubwenge bwanje uyu munsi, ubwenge nari ifite ava iyo gukizwa, vy'ukuri narayibuhaye, nabubwira ati ubwo bwenge ndabwase, ariko nkuko nakwakira nk'umwami n'umuganga unyobore, ongera unyobore, umpindurire ibi. Vy'ukuri uyu munsi aho ndi ndashima Imana. Yego Edouard, reka tugushimire ko witavye ubutumire bwacu, kandi turazi neza ko hari benshi bafashijwe kubw'ino ntahe yawe. Namwe turabashimiye mwari mudukurikiranye kuri no televiziyo yacu. Turabasezeye, tuzobonana mu kindi kiganiro gikurikira. Mubandanye mudukurikirana, mugumane natwe, kandi nizeye ko mugiye gukurikirana ibiganiro vyacu. Reka abataragira subscribe nongeye kubibutsa kandi mugire subscribe, mugire comment, mugire like, mugire na share kugira ngo